Hello bakunzi ba Elic Burundi Television. Ndabaramukije mwese amwerere amahoro y'Imana komeze kubana namwe. Iyi ni Elic Burundi TV. Hama ni Simba from City Bera camera behind the camera say cameraman wanje Adam Juma Jukes. Hama rero n'umunsi ikiganiro canje nyaga n'abantu batandukanye mu gace cyane nakunze kuyaga n'abanyeshuri. Ndabaza ibibazo bakanyishura banyishuye ndayaga nabo. Kandi tuyaze nabo barambwira ibintu byinshi gute sister. Nimore? Nimore. Sister witwa nde? Nitwa Divine Imani. Gato yihindukira hariya bakubone hari witwa nde? Witwa nde? Nitwa Divine Imani. Divine Imani wiga mu kangahe? Mu 11. Ndakubaza ikibazo kimwe cyembaza mugenza wawe. Wiga muri section yahe? Première pédagogie. Pédagogie. Muri histoire. Ego. Dernier roi du Burundi yitwa nde? Quel est le dernier roi du Burundi? Le premier roi du Burundi. Le dernier roi du Burundi. Le dernier. Okay, urakosheje gute sister? Sawa. Mwitwa nde wewe? Tete Kajwaye. Okay, iyi ni TV yacu yitwa Elic TV Burundi. Elic Burundi TV. Arishanda kwazi kibazo kwiga section yahe? Pedagogy. Wiga section mu kangahe? Mu mbere. Woshaka kumbuya difference iri hagati ya distance de question ndacihoze. Woshaka kumbwira icyari cyo president. Ubwana bivise ni butatu. President. Qu'est-ce signifie pédagogie? Pédagogie. Okay, shaka nakubaze. Umwami wa mbere w'u Burundi yitwa nde? Rushatsi cyane. Umwami wa nyuma w'u Burundi yitwa nde? Okay. Uyiga kwishuri gitwa gute? Lycée communale Nyanzarake. Lycée communale Nyanzarake. Aturakoze cyane mugabe bibazo byose nakubajeje agizene vyakunaniye reka ngende kuyundi. Bro vipi? Ni mpore? Wiga mu kangahe bro? Muri rangi. Section ya. De nako mu kangahe? Mu gatatu. Okay. Langue ushaka kumbwira difference iri hagati ya science murayiga? Science oya. Mathématique. Nabyaro twiga. Na mathématique mwiga? Mathématique. Okay, histoire murayiga ariko? Geography. Uza twiga FH. Urahakanye ajya bari kura abantu benshi bari kukura mugoro hakanye ko mutiga mathématique. Mathématique igarukira mu wa kabiri. Okay, ushaka kumwe difference iri hagati ya mathématique na calcul? Na calcul. Nabino nshobora kuko siyo nize sose yiwanje. Okay. Langue anglais français. Difference iri hagati ya anglais na français ni yahe? Anglais France. Difference hagati ya anglais na France. Difference anglais na France nuko anglais ari yabo ngeza. Muri Giswahili. Giswahili twaciga. Ishaka kumbwira ati mu Giswahili ingene bavuga ati yampaye isuka mu Giswahili. Cyakunaniye. Jewe nyaga n'abanyeshuri batandukanye nubwo biruka je ndabiruka. Ni sawa. Abanyeshuri cameraman ihindukira nyage na basi bari kuza. Gute sister? Ni mpore? Ndakubaza akabazo kamwe. Ni akabazo kamwe gatworoshe. Wiga mu kangahe? Mu kabiri. Section yahe? Pedagogy. Pedagogy. Mu kabiri. Okay, mbarisha cyo pedagogy. Ikigwa cy'abana. Ikigwa? Okay, abana abanyeshuri kuri seminari Nyanzarake nari kuyaga nabo ariko ndabandanya nyaga n'abanyeshuri batandukanye. Cyo ndagusabye cameraman ni kunkurikirana intambuko ku ntambuko mpaka abanyeshuri besagura nabo tuyage nawo. Kandi ndabaza ibibazo ababitora baza kunanirwa nabo. Ariko renda bandanya nyaga reka ngene gutegera abandi. Nari nategeye abanyeshuri kuri seminari Nyanzarake ngiye gutegura andi abanyeshuri batandukanye. Ariko ndabona n'abandi abanyeshuri bari kuza ndashobora kuyaga nabo gatoya. Ndashobora namwe abanyeshuri bambonye barantinya nawe gute? Ni sawa? Witwa nde wewe? Hafsa. Wiga mu kangahe? Niga mu 12. Section ya? Langue. Qu'est-ce signifie langue? Langue? No sindi mituvuga nubizi. No. Okay, section wiga ni langue. Définition ya langue ntayibaho. Nayonze. Muliga mathématique. Ego. Quelle est la différence entre mathématique et calcul? Mathématique et calcul. Mathématique ni cours. Hama calcul. Calcul. Ni giharo baba batanze kugira ugikore. Okay, shaka nakwaza kandi kabazo kamwe. Wavuze wiga langue, suko. Woshobora kumpa difference ile hagati ya loi et président. Okay. Baza mu cyongereza. Umwami, uvuze ati ndakwaza mu cyongereza. Wiga rangu ducyongereza cyane. Iyo bakubwiye ati good morning. Bakakubwira afternoon. Baba bashatse gushika kuki? Baba bashatse kuvuga iko baba bakora mu kiji umuntu avuze good morning abakora mu kiji ndamukanyo mu gatondo. Afternoon. Afternoon nani ku mugoroba saa 6. Okay. Difference entre
how different hagati ya analyze underline analyze arana y'abakunzi ba Elic Burundi navuga ati mu rugendo ndimwo ndayagana abanyeshuri batandukanye kandi abaza question zitandukanye cyane bivanye umunyeshuri buri shuri yigamwo ndayaga nabo kandi umunyeshuri ashoboye kunyishura question zanje urumva ibintu bice bigenda neza cyane ndabona abanyeshuri bari imbere yanje kandi shakanyagwa nabo ni sabro ni mpore yego namwe ngo tubabaze gato ngo ndabaze gato witwa nde je nitwa Ido witwa Munezero Ido wiga mu kangahe je niga mu wa kabiri section maintenance okay qu'est-ce que signifie maintenance maintenance ni kuvuga ko nko mu Kirundi tugerageje gusobanura maintenance ni nko quelle différence entre maintenance et pas byasambutse gukora ibyasambutse ni nko kwegeranya ibyasambutse ukabisubiza qu'est-ce que signifie opérateur opérateur sinoka kabisa ntoka opérateur ni nka opération dufate wo bibaza nka wahi biga premedical okay vuga ati kanda subscribe kuri Elic Burundi TV no subirangwe tukunda kanda subscribe kuri Elic Burundi TV kanda subscribe kuri Elic n'abandi banyeshuri nako mucamwiruka abanyeshuri bamudaca biruka cameraman turakomeza ariko mbura abanyeshuri bari nyuma ari benshi cyane ariko ejo siriko nza kuyaga nabo buri munyeshuri duhura nawe turashobora kuyagana cameraman ntunte hasi wowe ugumunkurikirana ntute kamera ugumunkurikirana question ukwigenda ndayaga n'abanyeshuri je hari ubumbwe ngira nkubite ariko ndayaga nabo ankubite rero turabe sister ni sawa abanyeshuri bariko barantinya muga rero ndabimenyereye none barankubita nibankubita ariko je nagerageza kupoza question abana ni sawa bro nimuze tuyage gatoyi ni mpore iyi ni Elic Burundi TV vuga ati kanda subscribe kuri Elic Burundi TV kanda subscribe kuri Elic ati kanda subscribe kanda subscribe kuri Elic Burundi TV subscribe Elic nawe ati kanda subscribe vuga ati kanda subscribe kuri Elic Burundi TV kanda subscribe kuri Elic TV Elic Burundi TV ati wiga mu kangahe niga deuxième okay qu'est-ce que signifie informatique de maintenance n'est pas informatique quelle signification ya informatique reka mbaza abandi witwa wowe arantinye mugabo hari abandi banyeshuri ndi kubona ngaho imbere inyuma yanje bari kuza reka cenyaga nabo gatoyi kugira ndabazubaze bushika kuri bubiri banyishure vipi bro fresh ni mpore ni mpore witwa nde nitwa Prakash Top Tis na inde Prakash Top Tis uve kwishuri oya asubiye kwishuri so tata ni form wambaye bro permit kwambara ziyene ubu ni sangapi abu ngiranije ni 753 mwe musubiye kwishuri mutasa 5 dad sasa kuya turi mu matest muri matest okay ushobora kuma signification ya wiga mwaka kwanza troisième oui qu'est-ce signifie IM informatique de maintenance okay qu'est-ce signifie maintenance c'est réparer l'équipement c'est pour réparer tombé en panne oui okay qu'est-ce signifie panne c'est panne un peu d'homo c'est le cas qui a amené pour l'équipement ne fonctionne pas oui sister rama ni mpore namwe mugabanyeshe kuraho mukumenga amasaha bashonje okay ariko ndabona abanyeshuri benshi bari kuza sinzi ko bampa umwanya banyeshuri ni mpore ko muri kuntinya ariko nta kibazo je ndakomeza abo duhura nabo nibo tuyaga s'il vous plaît kandi ndayaga nabo abamu mwanya turayaga abanka nene ni vya bindi ni mpore banyeshuri nizaranyeshuri mukobwa ngo hano ko ndakubaze gute witwa nde Violet wiga mu kangahe première IM okay nguma mpora n'aba IM gusa shaka ndakubaza ikibazo kimara bahari kugira bakubone neza wewe wiga première IM
ni yahe kuru ukunda mu makuru yose wiga? Electricité. Qu'est-ce signifie diode? Nada. Akabazo kanyuma basi. Vuga ati kanda subscribe kuri Eric Burundi TV. Nada. Vuga ati kanda subscribe. Nada. Okay, turabandanya. Umwana banyeshuri twege gatoyi ndahuye n'abandi banyeshuri hano tugiye tweveme abantu babagonge nububazo butoyi ndababaza mumfashe kubwishura ubwo biga mu kangahe 11 sexy ya ingo duhagarare ngaho gira cameraman wacu adutore neze muze namwe wiga sexy ya umwe nahagarare ngaha wiga sexy ya economy urumubizi bavuga economy ni bubizi yaje guharura wo rero mathematics murayiga ne histoire murayiga mugabo wiga mathematics Etiga mathematics indi kuru mafina na comptabilité générale. Okay, shaka tugende kuri ico. Uma difference hagati ya comptable na gera? Comptable na gera. Yeah. Comptable. Comptable gira. Okay, tuvuga ati kanda subscribe kuri Eric Burundi TV. Ati kanda subscribe gusa basi. Kanda subscribe. Kanda kirana nira. Vuga twumve kanda subscribe. Kanda ingo nawe. Abanyeshuri bacu n'umunsi ni hatari. Oya wasonje biga makanga wewe. Première economy. Uvuye muri sport? Yego. Qu'est-ce signifie sport? Sport nyene nocu byumva nyene kwari kwinonora imisi. Namwaje mugenza bati wombwira difference hagati ya gera na comptable. Comptable n'umuntu mfatiye ku shuri wacu n'umuntu yanduza amafaranga minervare niyo shitumushira gera naho ndibaza ko hari umuntu abajera amafaranga kavuga ati ya kunyu nacu mucamuvyumva. Okay, kindi kibazo. Wavuze wiga mu kangahe? Première économique. Woma difference hagati ya test na examen? Test. Ndashonje buryamvuye ku ishure nawe ucuvyumva. Okay, tugahera hezo cuvuga rero ati kanda subscribe. Kanda subscribe. Aza ku mwanya setu niwo tuyaga ndabona ndabandi bavuye muri sport. Kisimba salama. Ndabona ndavuye muri sport mu mwanya tukayaga. Mwumwanya tukayaga. Bose bace bantinya duhuye. Rero sinzi impamvu bari kuntinya cameraman. Wewe ni jishi wanje nawe ni sana urunyashuri. Ngo tuyage none. Ngo ndakubaze. Okay, umunyeshuri wese duhura nawe ndabona abanyeshuri baheze reka cemera nk'usezera ngahanyene ni Eric Burundi TV. Ibibazo twabaza abanyeshuri ngira bavyumvisa sho kubona ataha abanyeshuri bakosheje canka babitoye rero ndagusaba rero ni wewe nanje kubandanya ukurikira TV yacu Eric Burundi TV utibagiye ukanda subscribe ugakora share na comment irakenewe comment yawe aho munsi ugira turabingene kiganiro wacakiriye n'ingene wakibonye. Iyi ni Eric Burundi TV haba kuri YouTube, Instagram, Facebook, imbuga zose twe twamaturiyo hama imbere kamera ni Jet Buditi Budengamya Masimba from City yankare mu manuko behind the camera say my cameraman Adam Juma Jux wanda kuzana maimaja meze neza cyane urazi ko tubakunda kandi urazi ko tugiga tubata hasi n'umunsi waremwe n'Imana. Ndabakunda nkababwira ati komeza gukurikirana ibiganiro vyose bica kuri televiziyo yacu ya Eric Burundi TV. Ati ni mutarakanda subscribe rero uribaza ati murakoze cyane.